nako rero tubona itongo ataco rimaze ataco riko rirakora niba udashaka kuririma riha abandi baririme mugiranira amasezerano canke niba wifitiye uwundi mugambi urashobora kuvuga uti abarimyi ni mungurire hanyuma jenje kwikorera umugambi n'amahera nkuye ngaha mugabo ntitubone mu Burundi itongo ryicaye. Ico nico bizotuma Uburundi butera imbere, tuzoba dufise ivyo turya turonke n'ivyo dushora wa mufuko ucuronka amafaranga. Iryo ni itunga kama turiko turakamisha umusaruro. Irindi tunga kama n'ibijya by'ubutare narose naho nyene ko tuvuga ko tujya dutangure gukora ku buryo umwene gihugu wese dusanga n'utagira itongo afise akazi akuramwe amahera. None yimvye ubutare hanyuma tukabugura tugaca dushora hanze tuza tukubaka amashure nawe abayarosa amahera azojana umwana ku ishuri yubaka inzu nziza bigende neza. Mugabo bose ndabwire nta hantu namwe muzokura itunga atari mu burimyi mu gukamisha itunga kama Imana yaturemeye. Nukuvuga yuko no mu mwaka uza iri tunga rivuyeho no munsi rizoba ririyo n'ubundi. Urero cumbaza uti none amahera uzokuramwo ico uzoyakoresha. Urumva no muri mahera nzanye cankora ikindi kintu. Nico gituma uburimyi niryo soko rya mbere rikomeye giterambere. Turipfuza rero yuko abarundi bose bo bitegera kubera hari inyigisho mbi zari zarabaye ngo wize ngo akirisuka ngo wize wese ngo ukiza kirisuka uwize ntakwiye kurima. Hajya ari inyigisho mbi mbere nita ko ari inyigisho y'idayimoni. Ahubwo twebwe abize nitwe dukwiye kwerekana ingene turima kijambere kuko dukoresha ubwenge hanyuma bajya abandi batize bagaca batwigirako. Kera mwarabona yuko inzara yama yateye mu gihugu kubera twabihebeye abantu badafise ubumenyi bwinshi batagira ubuhinga. Muga aho dutanguriye abantu bize batanguriye kurima vyaratumye n'abandi batagira ubuhinga baza kwiga. Nka jewe ndazi yuko imirima yanje yose abahakora bose baguma biga ingene barima kijambere. Ico gihe rero murumva yuko twaguma dushonje kuko ntitwarimisha n'ubuhinga kandi n'ubu sinovuga ko turashika ku buhinga nyabwo turacabandanya. Hari ico mpejeje kubona ngaha nari narigeze kubwira umufundi w'indimo umu engineer agronome ndamubwira nti ntibishoboka yuko ku hectare dushobora kwimbura itoni nka 30 cyangwa 40. Arambwira ko bidashoboka. Cenje ngenda kugira ubushakashatsi. None ubu ku hectare ndabona yuko nko ngaha ntidushobora kwimbura munsi y'itoni 25 ku hectare. Mugabo kare bavuga ngo kiraze ngo ntibirenga babaye vyinshi ni toni 18 ku hectare. Mugabo murabona ko biriko biraduga kuko ubuhinga niko buguma buza ariko ntiturashika neza. Dutegereza kuzoshika aho ku hectare turonka nk'itoni 40 kandi bizoshoboka. Rero akanakanya ko gukebura abarundi bose mwaravyumvise ijambo nashikirije nitwa dushaka gutunga hari ibisata bibiri twavuze ko dushira imbere. Amatongo yose atarimwe ya leta yoyo ni itegeko dutegereza guha amakoperative ayarime. Reka ndababwire gatoyi iri tongo mu bisanzwe iri ni rya leta. Hari nko mu 2015 nibaza ko hari nko mu 2014 niho ndiko ndatembera ngaha nahasanze inyovu. Ndabaza nti inyovu itarimwa ni yande? Bacavuga bati ni na leta. None ibi vyatsi bitaribwa ntitwa bihindura ibiribwa. Hanyuma baravuga bati usanga ugomba kuharima nta kibazo kuko aho bazohakenerera bazoca bagaruka bubaka ivyo bubaka mugo hariko harazana ivyo kurya. Ngaha rero niho hampaye akarero mbere niho hampaye n'umutahe wo gutangura kurima neza kuko haratumye ngura itongo rya mbere hectare 6. Nukuva naje bandarosi wanje mu nyumezo hectare 6 nazo narimbuyemwo ncangura izindi hectare zishika 4 ziciye ziba 10 nazo narimbuye
zica zirabandanya nanabona n'ubu ngaha haguma hampa nyine nkuko hamu bwa mbere mbere ubu kubera hamaze gushika niho hamaze kumera neza cyane kuko nko ngaha nzoca ndari mu bwishaza mu kw'icenda haje inyuma nari nahari ibiraya mu minsi heze ubu hari ingano ngamwazi bongere zikunze no kuvuga yuko igihe twarekwe amatongo yose atarimwe tukayarima uburundi nta gisivya tuzoshora ivyo kurya hanze n'abandi batari leta ufise itongo atari ko ararima niyumvikane no ushaka kuririma bagiranira amasezerano ingene bashobora kumupangira hako tubone itongo ataco rimaze ataco riko rirakora niba udashaka kuririma riha abandi baririme mugiranira amasezerano canke niba wifite uwundi mugambi bashaka kuvuga uti abarimyi ni mungurire hanyuma jenje kwikorera umugambi n'amahera nkuye ngaha mugabo ntitubone mu Burundi itongo ryicaye ico nico bizotuma uburundi butera imbere tuzoba dufise ivyo turya turonke n'ivyo dushora wa mufuko ucuronka amafaranga iryo ni itunga kama turiko turakamisha umusaruro irindi tunga kama n'ibijya by'ubutare narumvise naho nyene ko tuvuga ko tujya dutangure gukora ku buryo umwene gihugu wese dusanga n'utagira itongo afise akazi akuramwe amahera none yimvye ubutare hanyuma tukabugura tugaca dushora hanze tuca tuza tukubaka amashure nawe aba yarose amahera azojana umwana ku ishuri yubaka inzu nziza bigende neza mugabo bose ndabwire nta hantu namwe muzokura itunga atari mu burimyi mu gukamisha itunga kama Imana yaturemeye umuntu rero azi yuko azovuga ngo nzotungwa na service ngo nzoba umushoferi ngo nzoba umunyezamu ngo nzoba umuplano nzoba mwarimu nzoba muganga amenye yuko ni umuntu wo kubaho ku munsi si umuntu ashobora kuronka itunga azokoresha ejo nico ituma nasabye nti nabo bari muri ibwo buzi nibakora ayo masaha 8 ayandi 8 bace bakora ivyabo hama 8 nayo bashake baryame numvise ko ndahagabuyemo gatatu munsi n'amasaha 28 fata ukore 8 ukore muri leta 8 ukore ivyawe 8 uryame dukoze gutyo yambona kazoza tuvango 2060 mu 2040 uburundi buzaba ari igihugu gitunze cateye imbere byaheze muva mu 2030 turashaka kuba turi igihugu cifashe tuyemerja hamwe wese avuga ati ndifashe hanyuma bindi myaka 10 kurikira mu 2040 uco usanga turi igihugu cyamaze gutera imbere birashoboka muga byose bivahe mu bikorwa vyacu ntagiye umuntu azokwiyumvira ngo iyo modoka ngo iyo bisi ngo tuzojana nayo ngo tugiye mu 2060 atawukoze ibisi kigenda bukebuke kuko twese twavuga yuko turi ibijya vyuma bikoze iyo modoka twese umwe wese arafise akakora umwe wese arafise akantu kiwe kandi adakoze iyo modoka igenda nabi duca ducererwa none rero dusabe umurundi wari we wese akora amaboko mu mpuzu atangure gukora ibintu bigwiza umwimbo nibabiyumvira ko ndababesha ni mu birabe murabibonye nta kinyoma kirimo birashoboka umuntu agatera imbere kandi atarinze kuzerinze atarinze gusaba abandi murakoze cyane murakoze cyane nyene cubakihiro umukuru w'igihugu musanzwe muri abambere bahimiriza abarundi kuja mu burimyi n'ubworozi atari kubivuga gusa mwafashe ni yambere turavye aho twagiye turagenda imirima yanyu irateye igomwe ko mufite amabanga menshi mu bifadikanya gute ikibazo kigira kabiri ubu muri mu karuhuko mukaba mwahisemo kugendera imirima turavye no mu mwaka uheze mwagize urugendo mwise inkebuzo aho mwagiye kuraba urwaruka ruko rurakora kubera iki nk'umukuru w'igihugu tofata kumbure tireka nduhuke nje gutembera mu bindi bihugu canke nturinde gukora ibikorwa birusha mwakoze bwa mbere ivyo mbere nivyo binanira abantu hari ikintu bita gutunganya ibikorwa ukamenya ko ukora ibikorwa vy'igihugu ukamenya no gutunganya ibikorwa vyawe benshi rero birabananira kubera iki hariho abatazi gusabikanya akazi nk'ubu je ngaha ndafise uwo no kwita umuyobozi w'ibikorwa vy'iwanje mu burimyi si kuvuga ko imisi yose je n'amantonda mu murima
kuko ndamuhemba mu byo yimbuye wenyine, none ko yimbuye tugurisha gacaronka umushahara. Mwumva yuko je ndatanga ibikorwa hajya mu bihe by'akaruhuko nyene dufata nko kwa gatandatu inyuma ya saa sita tuvuye mu bikorwa rusangi, umuntu araza haca akaraba ingene bariko barakora ukabakosora. Hari n'igihe usanga batariko babigira nk'uko uvyifuza, hanyuma ukabakosora. No ngaha mwabonye ko nashitse bariko baratemagura ibiraya ko basoromana, cenda bereka ingene basoromana, nayo mwabonye basubiye ku bitema. Rero umwanya we wanje ndawukoresha ibikorwa vy'igihugu, nkongera nkabanzi ko ndiko ndakoresha abandi hajya mu gihe ntariko nkora ivy'igihugu, nkakurikirana ngatelefona nkabaza ingene vyifashe, nkongera nkababwira ingene bokora. Rero igihe ndose akanya ncanza kwirabira ngaheza tukabandanya dukorana twese. Ico ni cambere ingene ndonka umwanya ngira ngo muca muvyumva nuko nanje nemera gukoresha abandi. Hariho abandi rero azi yuko ari bazokwigira kurima, ntazi gutanga akazi. Urashobora korora inkwavu gacugira umuzi gukurikiranira, urashobora korora ingurube, n'ingurube ndazorora, inkwavu ndazorora, ndafise ababijejwe ahantu hose. Gacu usanga rero akazi karoroha. Uburyo kabiri bavuze uti ndi mu kiruhuko, abandi baca bigira kuruhukira ahantu heza, burya n'ubujuje. Kuruhuka so kwicara, naba ndabivuga, Imana yaduhaye akanya gatoyi ko gukora, iki duha umwanya munini cyane wo kuruhuka. None abantu bo kuri iyi si bashaka kuruhuka muri ako kanya gatoyi Imana yatanze ko gukora. Kuruhuka rero ni uguhindura ibikorwa gusa. Mugabo nk'umukuru w'igihugu urazi n'ivyo mu biro mfuma ndabikora ingenda, hajya hariho abaguma babindungikira ngakora, maze amasaha abiri ndiko ndakora ngaca simba nkaraye ivy'imirima mu mutwe. Cakiruhuko rega mbadakirose nkaha nariko ndasoroma, nari mu kiruhuko. Aha nkubu ndiko ndabona umwimbu nkuyu mu mutwe harugurutse. Nkubu niyo mpaye umuntu nkamubwira nti nanje ndakurengereje ijoro. Murazi handitse muri Bibiliya ngo gutanga birahimbaye kurusha guhabwa. Murambaza nti mbe none udakora atanga iki? Vuga nkubu je ntanze murumva shagira akanyamuneza. Kandi rero mu Kirundi bavuze ngo haguhura n'uwaguhaye ngo wohura n'uwakwimye. Urumva iyo utanze ni sawa, aha mu mutwe nca nuguruka nca numva merewe neza. Ikirere n'ikiruhuko guhindura nico kiruhuko. Muga hari umuntu aca avuga urumva rero ngo kuruhuka ngo reka nje kuryama, reka ngende Dubai. Oya, kuruhuka no guhindura. Wahora ukora ibi ugacuhindura ugakora ibindi, uburuhutse bya bindi, hanyuma ukongera ukazobigarukamo. Rero ngaha wanje niwo munezero, iyi niyo plage yanje, niyo Dubai yanje mu mirima. Nivyo vyiza kandi nivyo warabonye ko nja no kurabugwaruka mu kandi karuhuko kaheruka kugira ndabatera intege, kandi naho nyene n'umunezero yigiye ubona. Murazi hajya nk'umuvyeyi abonye afise abana asanga bose barahaza bariko baratwega, nta kintu kiryoshe nkavyo. Hajya se ushobora kuryoherwa numvise umuntu yaraye ubusa, kiretse ko ubu nca ndakubaza nti waraye ubusa kubera iki? Ubu ari kinebwe. Ubu ndabaza abantu ndankabaza mwariye mwarose ibyo murya? Yego. Ubu nta muntu ashonje ngo intarima. Niyo nyisho bambwira ngo mbajije nta muntu n'umwe ashonje ngo intarima gusa. Intarima nayo wa mugani w'itare ntabavuze ngo wabike bamwake n'ibyo yarafise. Nawe intarima urumva ko yase kurima, reka n'ubuzima bwiwe bugende nta kundi. Ko Imana yari yamuhaye ubwenge ikamuha inkomezi akavuga ngo ntashobora kurima, nta kundi nawe twamugira gute? Rero ndanezere kuri uyu munsi namwebwe amenyesha amakuru nabwiye yuko namwebwe ngenda ndabarengereje ijoro. Namwe ngenda ndabarengereje ijoro, twese tunezeranwe kuko namwe nimwasoroma muzombwira ndazoza namwe musoroma. Bambwiye ko muri mwebwe ubu namwe mwatanguye, nabonye yamenyesha amakuru bafise imirimo, nabonye namwe mwebwe mwambwiye ko ari bafise imirimo. So kugira amakuru gusa no kurima, kandi muca mwereka abandi uti genda umumenyesha amakuru mugaraba n'umurimo wanje, mukaza murabivuga. Murakoze cyane. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi, je nitwamenye umunyamakuru ari inspire cyane n'ivyo muriko murakora. Utubazo mfise ni tubiri. Ikibazo ca mbere, hari abantu babona aho mugeze uno munsi mugabo ntibamenye ko intango yamugoye. Mbega mwiri ibanga mwakoresheje kugira ngo mucike intege gushika uno munsi mufise ibintu muriko murahatira
abenegihugu ndetse n'igihugu cacu ciza c'Uburundi. Ikibazo kigira kabiri, dusanzwe tuzi ko hariho abagwizambuto benshi mu gihugu. Mbega muhora mubona akanya ko kuganira nabo kugira ngo mukomeze gushishikariza umwenegihugu wese gukora na cane cane yiteza imbere mu vyo akora? Murakoze. Akaze cyane. Uburimyi nagenda kubwire ugitangura utegerezwa guhomba. Inyovu kuyisitura bitwara abahera benshi. Hanyuma nisi ntibiramenyera nawe ntuburacu gwevu. Jewe ngena natanguye jega nabitumwe n'ubukene nyene. Burya iyo ubonye ufise ingorane urashaka ucuririmba uti ndarose igikogwa. Kuko ucukora kugira uve muri iyo ngorane. Je naravye amahera nahembwa havuga nta mahera ntashobora gutunga umuryango none ngire gute ca ntangura korora inkoko yaduga mugabo uwo twakorana uwo natuma nawe arangirira nabi aho ndacika inkokora ndaheba ndagenda mu burimyi hari umuntu yampaye itongo mu Maramvya narimye neza ibigori izuba ricarira akari biturira vyose ndasubira ncadima ndaharima ibijumbu imbeba zica munsi zirabirya nta n'ikintu nakuyeho cavuga ngo ndabihevye muga kari gatima karasubira caja kurima nasavye itongo inyabitare nta tongo nari bwaronke yo kurima savye itongo inyabitare hariya mu Gisuru naho nyene ntera imyumbati nteye ibikoti haca haka izuba kandi umunsi ucuraza ubirya vyose cavuga nti kuva ubukurima ndabihevye ndabaza n'abandi bantu abari mu muceri bakambwira ingene bahora bahomba je mvuze nti kuva ubu ndabihevye hari uwundi mwene gihugu yanyumvise uwo murimyi nguvo muntu umurimyi ni nk'umuvyeyi nguvuga ngo ndabuze ngo ucuheba hanyuma buke sinzi ingene rero vyasubiriye ndarima nza mbona ndimbuye bikeye mugabo ca ndumva ingene biryoshe wimbuye twawe mu bworozi ndavuga nti abana bateza gufungura neza bakarya akanyama none ko ntagira amahera bizogenda gute canoro muhira hagiye Bujumbura na cenoro inkwavu inkoko n'imbata kubera nivyo bitazana umwanda ushobora kubicunga neza mu kazuba byubakira ico gihe cyanezereje sinasubiye gusuma inyama imirete bararya inyama bakarya nkumva ko nezerewe hanyuma rero kurima navuga yuko kurima neza na neza nabihereye hanyene niho narose itongo rikwiye ndaririma ndabona ikivuyemo kuko ibirambere byari bikigurwa amahera 400 ikiro ariko nakuyemwo inyungu y'imiliyoni 25 nizo zatumye nca kugura irindi tongo nca ndaronka itongo rya mbere muzobora niho naciye ntagura no kororera inka hanyuma mu nyuma cyangwa uko nza ndunguka ariko ngura murumva rero ubwa mbere gitangura naracitse inkokora hamwe ndabiheba gushikaho mbere ngize ngo nsubire hariho umwene gihugu araho nawe hari mu Kirundo vuze yuko umuceri uhomba cavuga ngo nofuma ndi mu bijumba hako ndi mu muceri nawe acarantwenga cabwira ngo uvuye umugabo ngo bijumba birava mu miliyoni avuga umuceri bagereka ko va mu miliyoni nuko uko rero tuza turatera inkuru n'abandi niko nguma najewe numva intege hanyuma najewe ngaca nigisha abandi bwa mbere bose bama bambwira ngo urumva ngo kurima birahomvya birahomvya nyene mugabo ntiruze wigera ucika inkokora kwisi uzokwa muhura n'ibikugora wawe ndati komeza inzira watanguye ntucige intege kuko Imana yaguhaye ubwo bwenge ikaguha inkomezi niyo Mana izi n'ingene uzoronka kandi utarusha ukazoronka ibintu utarushe ntuzovuge yuko ufise ukazoronka itunga utarushe ruba umuyaga ufise nico ituma rero ubonye igize ingorane ntucike intege ku burimyi rero bimeze neza bavuze uti mbega abagwiza mbuto duhora tuvugana ngo duterane intege duhanahana ivyiyumviro urubona no kwagenda none n'abagendera aho barimira ariko igikomeye tumaze gukora ni kimwe haya turafise groupe WhatsApp y'abarimyi niho twigishaniriza rero
cyabimvira nk'ubu je ndafise uwo ntwara administrateur ntwara none ko aradutumira akatubwira ati iki niki iyo nk'ibiterwa byawe bigwaye ucubaza uti mwebwe iyi ndwara murayibona bayivura gute ukazamvunda cyakubwira ngo bayivura uko rero turakorana n'abagwiza mbuto ariko ubu tugomba guhindura umukenyuro w'abagwiza mbuto kuko dukeneye ko abene gihugu bimbura vyinshi kwimbura vyinshi nuko abagwiza mbuto baba bamaze nabo gutera imbere nko mu giterwa c'ibiraya turiko turarondera abagwiza mbuto bukuri hamwe tuzohera ku masera bimwe barima mu nzu bikaza n'iyindi mbuto gushika ukagira amasushe ugize sushe zikazizana prebaze arizo tuzoca duha bene gihugu nukuvuga umugwiza mbuto w'ukuri nuzo ha prebaze abene gihugu kugira bimbure vyinshi hanyuma baheze bashore amahera abe menshi ubu rero haheze iminsi 3 nari nagiye kuraba izabu ngene twokora umugambi navyo nyine nije ntangwa gutakaruriro nk'ubu naratumye ko se kubera se risaba ahantu hakanye naciye nja kurondera ahakanye kugira ngo nanje ngwize imbuto ntera intege n'abandi bagwiza mbuto kugira bene gihugu baronke imbuto nziza irobanuye izotuma nabo bimbura vyinshi kurusha kuko tutagiye turazana nyene ubuhinga murumva yuko iterambere dukeneye ntitwarishikako. Murakoze. Jewe nitwa Nintazo Metieri nkaba ndumumenyesha makuru ku kinyamakuru Intumwa n'icubahiro aho duca hose muri iki gihe cici turabona imirimo itotahaye none nka mwebwe musanzwe muri mu rugamba rwo gwanya ubukene muciye mu guhingura isi mwirihe banga mubuvurira abarundi kugira bijukire kurima muci. Murakoze. Ndanezerewe cyane no kumva yuko aho muca mubona imirimo itotahaye kuko siko vyamye ndavyibuka navyo nije natangwe kuvyigisha 2007 namushikiranganje w'intwaro hagati n'umutekano inzara iratera ndarondera igituma uburundi bushobora kugira inzara ndabibura hariho umunyamahanga kuko ico gihe twarasaba imfashanya dusega indyantuze birababaza hanyuma yari umunyamerika acambwira ngo sigurira neza ingene iyo nzara yateye ngo kugira ngo nanje mpamagara iwacu aboterera kugira tubagaburire cyandamubwira nturumva izuba ryaratse imvura itasura itevye hanyuma ntibarima gatasi neza ntibukeye kabiri imvura iguye baratera ikigwa ari nyinshi ikirabitwara baca barabura aho basoroma acambwira ngo ico gihugu ni cahe imvura igwa igatera inzara yareka kugwa igatera inzara ati ico gihugu ni cahe arambwira ati burya aha kwisi ntiturategera neza itunga aho riri ico gihe rero ndibuka nagiye njana ivyo kurya mu Ruyigi muri komine Butaganzwa nca mbona amazu ari hakurya niho icimviro catanguriye hakurya muri hajya kuri komine Butaganzwa mbona amazu ndiko ndavuga ijambo ntimbe ntizijya nzu bazubaka ryari amatafari bafyatura mu mvura cyangwa bafyatura muki batafyatura muki none umuntu agira ingufu zo kuja kuvoma amazi iyo kufyatura amatafari inzara iteye adashobora kuyarya yonanirwa kuja kumwoga kuvoma amazi yo kuvomera imboga zoshoje aca ntagwa kuvyigisha none umuntu arinda kuko jewe burya nta mahera ntaciye je nayo gufyatura amatafari nari yaci mvoma muki kuba ujya afasha abafundi nabikoze mu gitondo hagira saa moya tumaze kuzuza ingunguru zibiri ca ndimvira ingunguru zibiri ugize nkuze hamwe bavomera bakoresheje mama ingunguru zibiri zoshobora kuvomera ihegitari ku munsi ndabiraba rero ntangura kuvuga nti umuntu yovoma vyogenda gute kandi ico gihe navyigishije ndabwira tugira uturima muhira uvomere ubwo umuvomera ajya amazi mukoresha muhira uzurasesa ahantu hari iyo giguruyuzi buke hanyuma bamaze gutangura kuza baragira utwo turima ubwenge buniko buza buraza ndibuka mbere abatanguye uburimyi rero bwo kuri bwo kuvomera ku mitumba barabo ku mutumba wa Ruhande mu Giheta
ni muri komine y'iwacu nibo baje kumamagara ngo turabire ko ivyo twagize ari vyo casanga mu kumunani hose haratotahaye bararimye amatomate amashu bararimye ibintu vyinshi niho nataye kubona n'ingera amazi ajabuka umusozi ngene bagira ikiraro igiti bakakigira nk'ubwato bagaca bakigira nk'umutambikwa amazi agaca akajabuka ajabukira kandi gatumba niho nataye kubibonera hanyuma nca ndabwira n'abandi baze kuvyigiraho hacakurikira b'igihogazi nsanga barimye hegitare zirenga 50 rero nca numva intege igihe rero nari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD niho rero kuko mu bisanzwe umugambwe niwo soko ya politike yose iba mu gihugu ico gihe rero naciye mvuga nti turabe ko bishoboka turahimiriza mu ntara niho igihe mbere umukuru w'igihugu hoho rero ncandabigira nk'itegeko ababura amatari barabijamwo gushikaho vyinjira mu mitwe y'abarundi ko muci dushobora kurima kuko narabonye nk'ahantu hari hegitare 56 muri komine Butaganzwa ya Kayanza ahantu batahora barima muga amazi ahora ava ku mutumba yitembera yigira ubu ndakubwira nti kirazira ko amazi ashika mu mwonga adasiza ko zikintu rero ibi vy'imirima yo muci navyo nyene turabitera intege jewe mbere iwanje jeho nakoresheje kwimba jewe nkubona babwira yuko nkoba ikigori uno munsi ndirira je nta ngorane nciye iwanje kubera kuvomera jewe ntukimbwira mugabo naje sindashika ku cipfuzo shaka kugira gushika ku cipfuzo hamwe tuzosanga imirima yose ufise nk'hegitari nka 50 uri kuravomera iwawe uwundi uko nyene kandi birashoboka turashobora kwimba amazi mu kuzimu akaduga cyangwa tukaja gupompa ajya ari mu nzuzi mu myonga tukaduza ku mutumba ni ibintu bishoboka kandi birampimbara kubona abarundi barakuye amaboko mu mpuzu mvuga rimwe bakumva gatanu kandi namwe aho muca murabibona ko batawemera ko amazi ashika mu mwonga adaciye mu mirima iwe. Murakoze.